Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Mariko Mweranda. Muri irya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati, umuntu wese azobaha urwato rw'amazi yo kunywa, kuko muri aba Kristo nukuri ndababariye ntazobura impera. Nawe uzobera inyanduruko y'igicumuro umwe wo muri abo bato bato bemera, vyo mubera vyo bamuboheye kw'izosi urusyo ruhindukizwa n'indogobwa, bakamuterera mu kiyaga. Ukuboko kwawe rero ni kwa kubera inyosha mbi, uraguca. Vyo kubera vyo winjiye mu buzima uri n'ukuboko kumwe, hakuja mu nyenga n'amaboko yompi, aho urunyo rwaho rudapfa n'umuriro ntuzime. Kibaye ikirenge cawe kikubera inyosha mbi, gice. Vyo kubera vyo winjiye mu buzima ucumbagira, hakutabwa mu nyenga n'ibirenge vyompi, aho urunyo rwaho rudapfa n'umuriro ntuzime. Naho ari ijisho ryawe rikubera inyosha mbi, rinogobore. Vyo kubera vyo winjiye mu bwami bw'Imana n'ijisho rimwe, hakutabwa mu nyenga n'amaso yompi, aho urunyo rwaho rudapfa n'umuriro ntuzime. Nkako rero umuntu wese azorungwa n'umuriro. Umunyu ni ikintu ciza, iyo watakaje agasosera mwokawusubiza mute? Nimuhorane umunyu muri mwebwe, mubane mu mahoro n'abandi. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Uyu munsi mu gisomwa ca mbere, umwanditsi w'iki gitabo uyu mwene Siraki Mwitonzi aragarutse ku kintu gihambaye cyane, ikintu kitoroshe twama turiko turagwana naco. Tumaze igihe tuzirikana ko ubwishime n'ubwibone bw'umuntu cane cane agahera gufatira kuri bwa bwishime butera umuntu ahaza amatungo. Amatungo ari ubwoko bwinshi, ntitubone gusa ry'amatungo, amafaranga, ibikwegana, amazu, amaparsele, ibiduga, ariko hariho kandi n'ayandi matungo. Ubwenge, hari igihe umuntu agira ubwenge bwinshi, akagira ubuhinga bwinshi, agaca yibaza yuko yabaye nk'Imana, agasanga mbere aratanguye kuza arahinyura ivy'Imana, agatangura gukengera ivy'Imana. Hariho amatungo yandi yo kumenyekana. Ibi vyose mubona umuntu ashobora gusanga Imana imuhaye nk'ingabirano, nako ingabire, kuko hariho ingabirano n'ingabire. Ingabire tuvuge ko ari amatara y'ivy'ubuzima busanzwe aho hanze. Ingabirano nazo tuvuge ko ari zangabirano z'umutima, kuguhanura kw'izina ry'Umukama, ushobora kumva ibintu kw'izina ry'Umukama, kuvyerekwa kubibona hakiri kare kw'izina ry'Umukama, ushobora nogira nti kugira ingabirano yo kwigisha abandi kw'izina ry'Umukama. Zimwe Petero atubwira ati nimuzikoreshe kubw'inyungu y'umuryango wose, ntimuzibone nk'uko umenga zabagiza abantu special mu bandi, umenga babaye ibitangaza, ahubwo zibafashe kuguma muri abasuku mu bandi. Ivyo vyose rero birashobora guhindukira umuntu iyo abifashe kutariko, bikamutera ubwishimo bwo butunzi. Ayo matungo yose y'ubuzima Imana iduha, ugasanga twahavuye tuyiyugaranamwo, agaca dutuma tubona umenga turarengeye abandi, ntidukeneye abandi, ntidukeneye Imana. Imana ni y'abashonje, ni y'abagowe, ni y'Abanyafrika, nibo baba bariko baravuga Imana, mbere bakanayivuga no kutariko. Kandi ivyo bintu uyu munsi bireze ku marezo sociaux, kumbure kubera abantu usanga dushobora no guserura ishusho y'Imana kutariko, bigatuma n'abandi bibagora kumva neza intumbero y'Umukama, ico Umukama ashaka mu bantu.
yagarutse ku kindi kintu ntacyo kindi gitsinda umuntu kenshi mu mutima wiwe iyo atamenye guca bugufi ngo yiyubare. Iki kintu cy'ubwishime bufatiye mu nyoshambi z'igicumuro. Mwumvise impanuro zikomeye, nagomba tuzigaruke ko tuzisome twitonze, mbere umuntu agafata umwanya akazizirikana, na cyane cyane kuzizirikana cagiye umuntu ariko aroshwa nabi, yumva agomba gukora inabi, akumva iri kwiriyubaka muri we. Mwumvise ngo n'ibintu vyaduka mu muntu, hari igihe usanga ikibi cadutse mu mutima w'umuntu. Ni kujya kuntu no mwirema Imana yaremye ibintu vyiza, mugabo gasanga haradutse ikintu cyitwa inzoka kikaza kosha umuntu. Atari uko umuntu bwiwe ari we umenga isoko ryose ry'akabiniwe, mugabo hariho umugwanizi yanka ubwo bucuti buryoshe buri hagati y'Imana n'umuntu, akaza kubugwanya kuko yanse kwakira Imana akanka kwakira umuntu. Iyo twanse kwakira abandi neza, twankiramwo kwakira Imana neza, tugasanga umugwanizi aradutsinze. Iyo twanse kwakira Imana neza, kenshi bisesera mu kunanirwa kwakira abandi neza, umugwanizi akahadutsinda. Muzinganagira ati ntiwishimikize amatungo yawe, kandi ya n'amatungo meza, harahandi aza kuvuga yani matungo mabi. Ngo ntiwishimikize amatungo yawe, reka kwibwira uti ivyo mfise birankwiye, jewe narashitse, nta n'ibisabisho byo gusaba nkigira, jewe no gukenguruka gusa. Dushimira Imana, mugabo ntibibe ubwishime muri wowe. Ntutwagwe n'uburyo ufise bwo gukurikiza ivyifuzo bibi bivyuka mu mutima wawe. Naka niyatera urwamo ndamugura amafaranga. Abakobwa beza n'abagore beza bose ndabagura amafaranga, maze ngene bakunda amafaranga kenshi. Si bose mugabo, hari igihe tuvuga imvugo ifatira mu gwinshi, mugabo cyo tuvuze ko ari bose. Abo bacamanza ndabagura amafaranga. Abantu bene abo murabona aho bashikanye igihugu cacu. Gushika naho uzubona president ariko aravyidoga muri disikuru imbere y'abantu. Ukabona ingene ivyo bishobora kuzingamika, atari ukwica gusa abantu baki, igihugu cyose kigapfa, kikaguma umenga ahantu kizirikiwe ntigihaguruke ngo gitambuke, kubera abantu usanga tugira inda ndende gose y'ibintu gusumbya abantu, tugakunda ibintu gusumbya ubuntu. Reka kwibwira uti ninde yongaba, nta wongaba ngaha. Mwese ndafise, ngira ngo hana bakwa kwishima kagira bati n'igihugu cyanyu no kigura. Sinzi abantu bageze uyu munsi ku kwihebura hano mu gihugu cacu, kazona bandika ku marezo ngo ivyo mu gihugu vyanse, ngo nibagurisha igihugu tugabanganye tuvaneko. Je n'ivyumviro by'abantu bumva ko umwiheburo wabaye mwinshi. Reka kwibwira uti ninde yongaba, kuko umukama ntazobura kuguhana. Reka kwibwira uti haraciye aza ku kindi kintu kindi gitera umutima w'umuntu kikamwugara, kikamuhenda, agasanga ariko akora ibibi akuzako nk'ukumenga ntaco. Mumva ingene yabivuze. Reka kwibwira uti naracumuye ariko naco nabaye, nabikoze ariko ntibamfashe. Nabitwaye nta numwe yamenye ikintu, nzoguma ndabacamwo. Nta numwe yabonye ikintu na kimwe. Urihenda, wayitenzi, uri kufata nabi ukwihangana kw'Imana. Igihe ukoze nabi ntubone umenga hari inkurikizi ziciye ziza, ntubifate nabi, ntubifate nk'uko umenga ntakajya uronse kugucubandanya. Nukwihangana kw'Imana ibigize iti ndahumirije kugira ngo urabe ko wo kwigarura. Ntitwabuze de la patience de Dieu ngo bidutume dutakarira, turambiriza mu kibi. Reka kwizigira ukutariko ikigongwe, ukaguma ukora igicumuro ku kindi,
wibwira uti imbabazi amfitiye ni nyinshi cyane, azondekurira isinzi ry'ibicumuro vyanje. Ariko ushobora gusanga dufashe nabi ikigongo c'Imana uko, abuse de la miséricorde de Dieu. Ariko no ngaho igihe wisanze ngaho, arakandi yaciye yongeramwe ati ntutebe kwigarura ku mukama, ntutebe kwigarura ku mukama, kuko agira imbabazi, ariko hari n'ahashavura abanyabicumuro bakamutera ishavu rikabagwa ko giturumbuka. Iri shavu ry'Imana ndivyo tuyifata nka kujya kuntu umuntu ashavura. Hari igihe usanga Imana mu kuyivuga bayitiza ishusho y'umuntu, ariko iyo bavuze ishavu ry'Imana cyane cyane baba bagomba kutubwira zijya ngaruka mbi zidusenyukira ko igihe twakoze ibintu bibi, igihe twakoze inabi, hajya kujya mazi mpora ndabibasigurira. Burya hariho inabi dukora mugabo ntituzi kuyibona mu ngaruka shetani tunyegeza, ikatwereka wa mwanya wo gukora ikibi kirimo umwanya wo gusosa uri kuragikora, ariko hariho ibindi birura biri hari inyuma iguhisha. Weje kugikora rero bigaca bitangura gushunguruka ku buzima bwawe. Ibyo nivyo kenshi ijambo ry'Imana rigaruka rikita ishavu ry'Imana. Ariko iyo unyarutse kwigarura ku mukama, n'igihe bitohera vyose n'imiburiburi, umukama arakurinda, akagushira kwiganza ciwe, akagukomeza, akagushira ku ruhande rwiwe, kuko washimye kwigarura ku ruhande rw'umukama. Akagira ati umuntu yibika ko akabi kwanka kunyaruka kwigarura, usanga ngo yatikiye ku munsi w'amahano. Ntiwishimikize asozera agaruka kandi n'ubu kuri rya tunga rero ribi. Ntiwishimikize itunga wironkeye ku bugunge. Ako gasoneri kamaze iminsi katugora, nyene ko araba ingene agashira muri silencieux. Ntiwishimikize itunga wironkeye ku bugunge, nta kamaro rizokugirira ku munsi w'amarusho. Ninde murabona babimutekerera bati genda ubitwaye hari ikuzimu? Mpora mbona abantu biwacu bacutse barushe. Muramwibaza yuko bajya abantu baza gusezera umuntu bose ko baje gusezera umuntu, harabaza kuraba ibintu mu muhambanye, ikostime nziza, aho usanga babahambanye ishenete kugira ngo tumwereke yuko twamukunda, n'amashugwe ugasanga abantu bagaruka nyuma bakayiba. Uyatwaye yagarukane, nivyo ngaha ku isi ntibirengana hajye. Bakaza bakazukurura umuntu bakabimukuramo. Kera tugifuba abantu tugakoresha ikintu c'ikibati twashira kuri rya batu, ugasanga urisanze mu buyenzi iyo wariguriye. Nta kamaro bizokugirira ku munsi w'amarushwa. Ntaho uzobiserukana imbere y'Imana ugira uti mukama, kumwe nahora ngura abantu, abategetsi nkabagura, abacamanza nkabagura, intwaro nkayigura, akira nawe ndaguhe nyinjiza. Ntibikora. Hano bagomba kuza barabikoresha, ugasanga hari igihe dutanga amashikanwa mu ngoro y'Imana arimwe ibintu by'ubugunge. Mbe muraze ayo mashikanwa abantu mporamo yatanga kurugutura amatwi ndababwira, amashikanwa benayo nayahumanya altari y'umukama. Ugafata nk'ibintu wakuye mu maraso y'umuntu, ibintu wanyanganije umworo, ibintu wivye mu kigega cy'igihugu. Igega cy'igihugu ni kigega gitabara boro, kuko igihugu kugira ngo kiduze neza ubuzima bwacu gitegerezwa kubuhera ku bantu bato, kuko abantu bato nibo usanga bari munsi. Iyo baduze badugana nabo hejuru. Amashikanwa benayo tubimenye sayahezagirwa imbere y'Imana. Sinzi ko murasoma ahantu tuzobica ko ngira ngo muri iki gihe cikarema, aho Imana ivuga iti yo yankure mu maso aranukira nkabura naho ndabihungira, ahumanya altari y'umukama. Tuvyitondere. Suko twanse kwakira amashikanwa, ariko tuvyitondere. Imana ibona kure, Imana ntishinyagurizwa, Imana umuntu ayikengereye
bitebe bitebuke biramugarukako, umuntu biramugarukako. Nagomba mu gusozera tuzirikana aya majambo yandi yunganira ya a dukura muri aya mazaburi, izaburi ya 36 irimo amajambo akomeye cyane, sinzi ko baramusengesha amazaburi. Igira iti: igicumuro nico civugira mu mutima w'umubisha, kuri we nta gutinya Imana kuriho. Nkako yamayisiga inkore ku maso, ntabone akabagira ngo abashe kukagaya. Babantu batirega, jewe sincumura pati, abandi nibo banyosha nabi. Amajambo ava mu kanwa kiwe ni icaha n'ubujyajya, yarataye ubwenge ntagikora iciza. Umugambi w'icaha awiyumvirira ku buriri bwiwe, hajya mu gitanda. Hari umuntu aduhanura agira ati: igihe uri wenyene hajya mu gitanda uzungurukisha ibintu mu mutwe, ati witondere ivyumviro bigusirikiramo. Ati igihe uri mu bandi naho, mu nkuru b'abantu biwawe, mu masaro y'abantu biwanyu, mu bwoko bwanyu, migambwe yanyu, mu bantu bajya abantu mu vyumva kumwe, uritondera akarimi kawe. Iryo ni ijambo ry'ubwitonzi. Ubutungane bwawe Mukama, ubuntu bwawe buri mu ijuru, ubudahemuka bwawe nabwo bugera mu bicu. Umugambi w'icaha uwo mubisha awiyumvira ku buriri bwiwe, yihambirira ku nzira itari nziza, ntahebe ikibi. Ubutungane bwawe Mukama bumeze nk'imisozi y'Imana, ingingo zawe nazo nk'inyenga mahanga. Mukama, niwe urokora umuntu n'igitungwa. Ese ukuntu ubuntu bwawe bufise agaciro kanini Mana. Bene Adamu bugama mu gatutu k'amababa yawe, bazohozagazwa n'ibintu binuze vyo mu ngoro yawe. Ukabamara inyota mu ruzi rw'ibisosagi vyawe. Nk'akiwawe niho hari isoko ry'ubuzima, kubw'umuco wawe turabona umuco. Kwiza ubuntu bwawe mu bakuzi, ubutungane bwawe nabwo mu bafise umutima ugororotse. Ese ikirenge c'umunyabwishime kitomponyanga, ese ukuboko k'umubisha kutonyirukana. Aho niho abakora icaha baguye, baracurangutse ntibagishobora kuvyuka. Izaburi yindire ritubwira akanyamuneza kure kuri w'icaha. Muyumvirize iraryoshe gose. Ni zaburi twoshobora kuza turakoresha igihe cyose tuvuye kwirega, twumva ko twasubije hamwe n'Imana, hamwe wumva uti umuntu muzima aragarutse muri jewe, ukumva ko uruhutse, ukumva kuja kuryama, ukumva ko uruhukiye mu minwe y'Imana. Igira iti, ni zaburi ya 32: hahiriwe icaha cagiriwe ikigongwe, uw'igicumuro cahanaguwe. Hahiriwe umuntu Umukama adaharura kw'icaha, kandi umutima wiwe uzira ububeshi. Igihe nari nkinumye, igihe nari nkinyegeza ibicumuro vyanje, nisigura nihishahisha, nibwira ko atangorane, ngo amagufa yanje yashira bungwa. Nkirigwa ndaniha umusi wose, nkako ijoro n'umutaga ikiganza cawe carandemera. Nta gahengwe ku muntu abitse ibicumuro bigoye mu mutima wiwe no mu bwenge. Ikiganza c'Imana kiramuremera, aho umukunzi w'Imana arico kimuhoza kikamuremurura. Ingoga zanje zikamperako, nkuma nk'uwagaduwe n'ici. Narakumenyesheje igicumuro canje, hamwe twirega. Sinaguhishije icaha canje, navuze nti ngiye kwirega ku Mukama icaha canje, nawe warahanaguye ububi bw'igicumuro canje. Kubera ico umuyoboke wawe wese azogusaba mu gihe c'amarushwa, naho hoba umwuzuri w'amazi ntazomushikira. Urubwigobeko bwanje urandinda amaganya, ukampunda indirimbo z'urukiza. Nawe wambwiye uti
nzokwigisha, ndakwereka inzira uzojana, nzoguhanura, ndaguhoze kwijisho. Ntumere nk'ifarasi canke nk'impunda bitagira ubwenge, bahagarika bakoresheje ikidwegamunwa n'igitsibo kugira ngo ntizigushikire. Umubisha agira amaganya menshi, ariko uwizigiye umukama we ubuntu nibwo bumusaga. Nimunezerwe mu mukama, muhimbagwe mwantungane mwe, nimutere impundu mwebwe mwese mufise umutima ugororotse. Amen.